ndiko ndavuga abantu bazi gusoma, abantu muzi gusoma, abantu muzi gusoma. Iri jambo ni mwebwe ryaziye. Naba bandi twumvise ko dukwiye kurungika hirya hariya kure, ntako bazokurungikayo udafise ijambo ry'Imana ryuzuye muri wowe. Bishoboka gute? Erega namwe muyera akoresha ijambo ry'Imana. Bene data, turaha twaje kunagurwa, niko nabibonye. Ariko kandi birakwiye ko tujana ijambo ry'Imana kure, ariko tutarwana, ariko tudahagaze ku bindi, ariko duhagaze ku ijambo ry'Imana. Iyi Bibiliya twahawe, dufise, dushobora. Ntako tuzobimenya tutafise ijambo ry'Imana muri twebwe. Ubwo rero n'abigisha bamwe muri kino gihe turasanga hirya no hino tudafise ijambo ry'Imana rikwiye. Nitutarigwiza muri twebwe, tuzoguma twiruka inyuma ya YouTube, tuzoguma turondera abigisha batunezereza, batwemerera ibi na biriya, ariko bitava mu ijambo ry'Imana. Nico gituma nezerejwe no kumva ijambo ngiri. Turababona hirya no hino ukumva ngo bavuye hariya, ngo vyiza kugira ngo bishurwe bakwiye kuja gusengera ku musozi kanaka wo mu gihugu kanaka. Twabisomye cyangwa abandi nabo ngo kugira bumvibwe nuko bohagarara mu mazi bagasengera mu mazi. Ukumva abantu barafashe ingendo, babikura he? Muri YouTube, kuko badasoma. Sengera iwawe, niwizera bizoshoboka. Siko none? Ntitwogendera mu bubeshi, ntitwogendera mu rwango, ntitwogendera no mu bindi ngo nuko nakabera umubeshi, nuko nakari mukuru wanje ngo ambwiye ibicenje ndemera. Biragatsindwa. Tugomba kumva ijambo ry'Imana, kurisoma no kuryizera no kurivuga uko riri. tugira tuce tubandaniriza ko kandi n'umusiguzi ntagaruka, kuko nawe atwara uwundi mwanya, babasigurira iyo nyene bicaye. Hanyuma rero murabiganira. Murakoze cyane. Nuwavuye mu Bubiligi, nuwavuye muri Amerika, emwe turarya. Abifuza kurya, naho wowe ucerewe, gerageza wihangane, twicare. Imana ibahezagire. Turabahaye kazi. Muremeye ko mugiye kurya? Aha, mukanyara nibajije ntibiraza kugorana ko jewe nsubirira uyahejeje kuvuga n'abatanguye mbere yawo. Ariko ko muvuze ngo murashobora kurya, reka ndavizera uko, siko? Rero nguko sinirwa ndidondora muranzi, ariko rero abo turi kumwe mu ishengero dufise hariya barambwiye ngo nze nabatashe n'ijambo ry'Imana riri muri Yuda, ni igice kimwe gusa. Yuda n'indamukanyo. Yuda ni igitabo gitangurira kiza imbere y'Ibyahishuriwe Yohana. N'indamukanyo, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yuda, umushumba wa Yesu Kristo
kandi mwene nyina wa Yakobo, ndabandikiye abahamagawe bakundwa, kuko muri mu Mana Data wa twese, mukazamirwa Yesu Kristo. Imbabazi, amahoro n'urukundo bigwire muri mwebwe. Amen. Ni ndamukanyo babarungikiye, ariko kandi hari n'uwundi murongo wo mu Vyahishuro Yohana igice ca nyuma 22 ku murongo wa 20, uwushingira intahe ivyo aravuga ati egome ndaza vuba. Amen. Urakaza Mwami Yesu, ubuntu bw'Umwami Yesu bubane n'abera. Amen. Iyi ni ndamukanyo babatumiye kuko baba bazi biciye mu murongozi wacu ngaha yadutemberereye hariya, eka n'abandi bashitseyo. Barabaramutsa rero, barakoze, kandi namwe ndabashimiye ku ikaze mwagiye muduha, kandi no kumva ijambo no muri uyu mwanya. Nuko reka nje ku ijambo ry'Imana. Numvirije ivy'uyu mushitsi dufise ava muri Kenya yavuze, vy'ukuri bene data muzi gusoma, ni vyiza kumvira aya majambo tuje kumva tukayashirako umwete, yuko dukwiye gusoma ijambo ry'Imana, dukwiye kuryigako kugira ngo tugire imizi nk'abakristo. Hariho vyinshi bishobora kutuhenda kuko tutazi ijambo ry'Imana. Hariya mu gice ca 17 mu Vyakozwe n'Intumwa, Bibiliya iratubwira ngo abantu b'i Beroya bari abantu basesa ijambo ry'Imana iminsi yose, kugira ngo bamenye yuko ivyo bariko barigishwa ari ivy'ukuri. Natwe uno munsi hari inyigisho nyinshi, hariho izo twifitiye mu mihira yacu, hariho izo dukura kure ariko tutasoma mu ijambo ry'Imana. Ubu turafise abigisha dukunda, turafise abo tukurikira twiruka inyuma kurusha ivyo twigishwa mu ishengero ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana nakunze rwose ivy'uyu mukozi w'Imana yatwigishije. Abantu bose muzi gusoma, mukwiye kuronka umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Birababaza mu gihe umuntu wagira ngo arakuze mu vy'ijambo ry'Imana cyangwa mu gakiza, ugasanga arajanywe n'inyigisho ataho zifatiye. Ndifuza ko mwebwe mwumvise ijambo ry'Imana uno munsi, mwogerageza mugasoma, mugasubira mugasoma, mugasubira mukavyiyumvira ko hari ibibazo mukabaza aba baturongoye, kugira ngo inyigisho mbi, ivyo navyo niko Yohana yanditse avuga muri kiriya gice, muri kiriya baruwa ryiwe rya mbere mu gice ca 3 ndibaza, avuga ati muze imbwemu muserangure, murabe imbwemu zose zivuga, zose niziva ku Mana. Ntako tuzobimenya tutafise ijambo ry'Imana muri twebwe.
ubwo rero n'abigisha bamwe muri kino gihe turasanga hirya no hino tudafise ijambo ry'Imana rikwiye. Nitutarigwiza muri twebwe, tuzoguma twiruka inyuma ya YouTube, tuzoguma turondera abigisha batunezereza, batwemerera ibi na biriya, ariko bitava mu ijambo ry'Imana. Nico gituma nezerejwe no kumva ijambo ngiri. Turababona hirya no hino ukumva ngo bavuye hariya, ngo vyiza kugira ngo bishurwe bakwiye kuja gusengera ku musozi kanaka wo mu gihugu kanaka. Twabisomye cyangwa abandi nabo ngo kugira bumvibwe nuko bohagarara mu mazi bagasengera mu mazi, ukumva abantu barafashe ingendo babikura he? Muri YouTube, kuko badasoma. Sengera iwawe niwizera bizoshoboka, siko none? Imana idufashe. Byampimbaye kose kandi byamfashije. Nuko rero ego nari nongeye kwiki kuko ndi muri ivyo ndabibona ndavyumva. Urabona abantu ugira uti muri kumwe mwishengero mugagasanga kurikirana ubundi muvuga butumwa hanaka wakure, kuko amwigisha ivyo agomba, ibitangaza, ibindi prosperite n'ibindi. Soma Bibiliya, nico gituma twayironse mu ndimi twumva. Imana idufashe. Ibi birakomeye kuko n'iminsi turiho turajamwo n'ivyo nyene. Hazokumvikana ibi n'ibi, tuzokwigishwa ibi n'ibi. Udafise ijambo ry'Imana rigwiriye muri wewe karakubanye, kandi nta n'umwe wundi azogukiza mu gihe utizeye ijambo ry'Imana wigishijwe cyangwa wasomye. Reka twoye gukurikirana abantu bari bo bose, twoye gukurikirana abantu bari bo bose. Ubwoye kandi nk'uko yabivuze, ibi bikarira cyane cyane abantu bitwa ngo barakunda Imana ariko badasoma. Uyavuze bagaca birukayo, uriyavuze bagaca basubiye. Oyaye bande, ndiko ndavuga abantu bazi gusoma, abantu muzi gusoma, abantu muzi gusoma. Iri jambo ni mwebwe ryaziye. Naba bandi twumvise ko dukwiye kurungika hirya hariya kure, ntako bazokurungikayo udafise ijambo ry'Imana ryuzuye muri wowe. Bishoboka gute? Erega namwe muyera akoresha ijambo ry'Imana. Bene data, turaha twaje kunagurwa, niko nabibonye, ariko kandi birakwiye ko tujana ijambo ry'Imana kure, ariko tutarwana, ariko tudahagaze ku bindi, ariko duhagaze ku ijambo ry'Imana. Iyi Bibiliya twahawe, dufise, dushobora. Imana ibambezagirire. Abantu ni benshi, abantu ni benshi. Twamenye ijambo ry'Imana twese, hari ingorane tuzosubira kugira. Twamenye ijambo ry'Imana twese, rikaba rigwiriye muri twebwe, hari ingorane tuzosubira kugira. Ntitwogendera mu bubeshi, ntitwogendera mu rwango, ntitwogendera no mu bindi ngo nuko nakabera umubeshi, nuko nakari mukuru wanje ngo ambwiye ibicenje ndemera. Biragatsindwa. Tugomba kumva ijambo ry'Imana, kurisoma no kuryizera no kurivuga uko riri. Ariko rero tugomba kugenda hanze. Barakoze ab'Imana yatumye ngo babitwibutse ko dukwiye kuja hanze, ariko ijambo ry'Imana
tugomba kuba rigwiriye muri twebwe. Nibaza ko iminota ncenda yiheza, ariko naho vyogomba bikaba ivyo, reka dusenge Imana. Haleluya! Mana yo mwijuru, turagushimiye, turagushimiye. Uri Mana nziza, waduhaye ijambo ryawe hirya no hino mu Barundi, mu bandi mahanga, ngo turirye, turinywe ko ritunezere, rigwire muri twebwe, maze ngo tuheze turyigisha abandi. Urakoze kuri aba bose baryumvise, urakoze ko waritumanye, kandi urakoze ugiye kurivomerera kuri aba baronsi bakwe ryo kuja mu mashuri bakamenya gusoma. Ndasabiye n'abo bandi bataronse iryo bakwe, Mana yo mwijuru, ngo mpwemu yera z'abarwanirire, babandi b'inyigisho z'ikinyoma zubarwanirire. Ndasabiye n'abigisha dufise, Mwami, mu mashengero iyo ariyo yose, ngo uvyure nabo muri bo ugukunda ijambo ryawe, kuryumirako no kurivuga uko riri no kuryubaha. Urakoze, ishimwe ni ryawe ubu n'ibihe byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisomye ibisavye, amen.